none ko kimutabafasha genre moto kuko iyo ufise mu petit frère cyangwa umuntu uzobona ko karadekona cyangwa ari karagira none nje akagushikira nko mujewe noza nkakubwira ni particular no leka leo ndakubwira leno kuli ulabona kaileta onele wala kumva kali no kuli ya leo nukuli yalikuwa ali nkumu journalist mu comedy kakirita onele yo Nuja nta biganiro bitatu canke bine yo kola biboneka la sivyo none sivyo none so kana kure muyenzi kana kure iki uri muyenzi wewe kana kure kisimbizi gogo no kure just na kure muyenzi kana kure gatimane man nta benzi wabaye mwo bon bisa sometimes kwigarama mwabonye bakunzi ba BI kwigarama kamera mwamuzi uko abaye mu benzi nabaye mu benzi kamera kamera uko abaye mu benzi makfo bande warugabaye mu benzi simbizi vuga ati namba ntabaye mu benzi nchempfa mu kiganiro nyende bonye nucu oya warabaye yo ntabaye nuko sinabaye mu benzi abantu waraye naraba Jean narahaza gusa muri vacances kwera sinigi habande haba ni Facebook na status biraheze ngabiraye kuri status no kuri group ati murandabira umuntu biraheze ni Facebook icyambe wani Facebook udakaze kuri Facebook urumusweri bavyumva rero kino giye niki hari abantu usanga nk'abo gasanga ni igikobwa ciza gifite ibitaye sivyo cyemfise namushikaje amafisa mako so aba petit rero bashasha ntibagende bajyame muhira ari ibintu basigaye bigira muri no minsi parce que what's quoi ama émission yego amagacha bwira onkre wiwe hanze ati je ndongikira kamera na karesi kamwe n'itara akaca yumva ahantu habaye conference de presse or media yashitse ni pa ntazo nazi objectif y'ibintu agiye gufata émission yiwe akaca shaka dia presentation zarandi promoter cyane za ka boss akarizo tanguza usanga umuntu ari mu cyumba ariko ari muri za je cyo maniga suko bimeze presentation ya mivanto misi yose gatoya ngo akufashe copie kore kuri wa wundi ngo niko bimeze ngo ni promoter the big up the machine the chink general manapa manama studio gushikaho ngenda ku Eliza yaguma mbona buri munsi Eliza ari ngaha muri Havana ujya kuri Diamond ndamwi akama mbona kiasema ya peti acha nikupatie nani Clovis Clovis arangirira harwangire beat Clovis arakosora banapatia nani kuside ndagenda gura gasidajya muri ville ka 5 banatia nani ka beat nafika nyumbani nasema jana so nikuvuga yuko rero sasa Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana nkuko nanje nshima Imana, muri BI turashima Imana. Ndi kumwe murabona ndahagatiwe muri studio yacu, nkaba ndi kumwe mpereye hano nta muntu numwe atamuzi. Arabatanze. Numwe atakuzi. Vugisha ukuri. Pay attention. Ibyo nibyo bintu bikunda kononera abantu ama brain ugasanga ntaroriro torigeze gura ahantu aje muri show ngo mini roriro no hari ahantu ura n'abamesha bazanye hajya babasekirite tugasanga nk'amasho y'abanyarwanda hari gihe bazana nk'ibitipe ibije ko batoye amafaranga menshi sekirite z'inyamutse cyangwa turasara mu mutwe barakora muri Central Afrique ubwo Afrika barakuye ukaza ngo je ngo di Patrick open mic bro ugasanga bagiye ukotesha ubiza ugasanga bagiye ukotesha ibisekirite bagiye nko muri Gambi hari ama agence no si bibyo bacu ngaho usanga abasekirite abantu batoragura quelque part mwarabandi bamaze kugira professional ugasanga ni agence ura booking urabarondera nico kimwe n'abajije umutekano wa police mubwiye ndumesha makuru aca yumva kuri RTN voilà voilà niyo mpamvu rero ibyo bintu byo kuzabwira ati ngo bose baranzi oya jewe nzwi n'abanzi sivyo niyo mpamvu je ndigenga Patrick wono wabonye kano kaboro ko nico mogire tukimwe ngena kumanywa wenyine atanaduhaye oya mwene mubimwe murakijijwe ivyo twabikokeye harimo ugwagwa none kutanga urabyumva kwe kutansomeje ndagosomye ndireka shavye byo je ndisimbizwa SEMAVUMBA izina ndi Maniragaba niyo zina yanje Maniragaba
mwene nindire wa SIMBIZI wa SEMAVUMBA muhenyanga ntajugumbanya agasobozi gasobozi wa Burundi wa Nyaburunga w'Imana yande Imana yanye Nyaburunga ajya Burundi none Burundi yakorota avuye mu no Burundi ni wa Nyaburunga. Okay. Nyaburunga w'Imana ega twe turabuzukuruza ba Nyaburunga. Sawa. Turabuzukuruza basi ba Burundi twese sokuru wacu ni Burundi iritongo tubako ni tongo rya Burundi. Urabyumva twese turi bene Burundi nisiko zavuga. Okay. Maniragaba none ga maniragaba reka basinze ndakoresha iryonye ko washatse kwidondora canke rijya maniragaba je ndi maniragaba niyo zina dawe yampaye nindire niyo yampaye izina ati wicwe maniragaba kwari ki muri abo bose muri iyo liste waduhaye wahisemwe kwitwa SIMBIZI wa SEMAVUMBA muri wahisemwe kubeko utise nindire impamvu nahisemo kuri SIMBIZI wa SEMAVUMBA cyo tujya muri histoire sivyo nindire je nahise nko kuja mu bihe by'abarundi hamwe gusubira ku muzi w'umurundi urumva ni generation 2023 mgagiye muri 1960 aturi muri 1800 mukorona yaza kwa SEMAVUMBA yabaye abakoroni bataraza SEMAVUMBA no yari ikimoko SEMAVUMBA niwe muntu yakubiswe igiti acha yita umwana wiwe SIMBIZI Amoni urumva kera n'abarundi bitwa ba Amoni habitwa ba Gloria bari bahari hariho ba SIMBIZI hariho ba SEMAVUMBA wewe nawe sokuruza wawe nende wewe mbe nawe urinde d'abord twidondora je nabivuze ni nkabandi umunyoni umunyoni ni clair none uvuze kumunyakarama none umunyakarama kagenda umunyoni twe twidondorana okay je nitwa Gloria Munezero none karama ninde ndabizi se n'umunyakarama none ntavyo nzi ibyo donc sinzi igituma bavyita gutyo onye mu bisanzwe rero kene ku Murundi wa vrai uridondora ugacuvuga n'umuryango kwari gihe na kera hari imiryango twatwara nta munyakarama to munyakarama oya bica byankira oya kubera ega Patrick twamukuyemo umenga ni turangwa no mwidondoro wiwanje bari afise umudondoro wiwe ko turamenyana kwanza nabwo dushobora gusanga ari abanyakarama batari bazi kuri umunyakarama kazi batari bazi ko je ndi umunyoni je client turabanyoni ni clan umuryango wacu turabanyoni uravyumva ngato turi bene Burundi rero wambaje ikibazo kivuga tuki nahise muri SIMBIZI wa SEMAVUMBA niwe nakubwiye niko niwe yakubisuka imoko ca mbere kimoko cinshi yacafata umwana wa mwita Amoni umuventisi Amoni SIMBIZI Amoni SIMBIZI Amoni niwe yavyaye n'indire yandire ari papa wanje umva na ndire nawe ni yaciye akomereza ivyo umva SIMBIZI hari ivyo yahawe na SEMAVUMBA kwa SEMAVUMBA wewe nabikoze apana kugushaka kwiwe cyari kimoko cy'umukoroni umubiri umudagi namba niwe wakubita kimoko bacavuga yuko ataye amazina nayo igishenzi mutora amazina yo bukiriso uravyumva baca baramubatiza nibo bambere batenge kubatizwa bakiji baca bita amazina yabo amazina tutazi ico bisigura nka Gloria bazovuga ngo ni Gloire sivyo iki no mugani tujo bisigura ni vyabuhari ni ndimi zabo tazingene babifatanganije ari musanga yitwa Etienne wewe none izina ryawe ry'ubukristo wararivanyemo rero nazi ry'ubukirije nitwa Maniragaba uravyumva yo mpamvu rero jewe nahise mu gita SIMBIZI wa SEMAVUMBA kugira ne influence n'abazoba imbere dutore igiya midi je ndashobora kubabera ina tugatora igiya midi tukabana n'ayama tugaca tubandanye okay urakoze cyane karibu muri BI no kuvuga cyose hamwe BI Bujumbura International University oya izina twahisemo nkuko nawe wahisemo BI bisigura ni B urudome B ni wewe donc Satubi reka basi turagaruka ku bya BI tubanza tumwakire na Satubi kwera turabafana cyane hamasati mbiri muri B abantu usanga bitewe bazeza ngara ababono ariko ngo di grofe abantu ngo B SIMBIZI none reka basi ndamwakire Patrick bavuga yagana ni sawa umeze neza ari muri BI ubu ni Patrick
open mic nibaza ko Patrick kuri yakeza none sio ni awoko yakeza mugaba muzimira open mic muzimira open mic aba yinyegeje none ni mu byumba uramushari tuboneka benshi abantu babi kino ne umbe gutaboneka twa kuko rutaboneka azimamvu naboneka shasi ndabwiza ukuri totemetse nga mu Burundi mwa mahera make simbizi maza kubiza Imana ishimwe ko ufise n'akaduga wagakuye gusa mu ntererano ni bon no abamvuga bya bitwi Sike intererano wo guri mburugini ngare ndazi kwa kaje inshuro zitatu kandi ubugakuye mu buyenzi amapesa agenda aguma diguma ugenda atamaze buyenzi nariyo hirya ejo ngiye gwinza amakuru iyumvire rero nagomba kuduga rugo attention no banyina meme ni modoka nshasha ni nyamiduga mukuru yigagira bari mishasha mugabo bazi ko bafata urugendo banza kuyigira control je no bamvuga ati ngomba mbibujumbura ndogera ruguru imodoka sinje muri garage ndabibuza kunsiga mu nzira urumva usanga entertainment yancu iracari hasi cyane amahera ari nta byunguka urakora n'ivyo izina rikaduga muga mu fuko abari zero impamvu twashimye kuva hariya kure cyane dufata bisi tuyigereza Asiatique ni wato kugira ngo veko kazusha winjira na muhira uca witera sivyo n'amaguru hama kumbwira yuko nza kuja mu Kanyosha hehe tubabwana bafise taxi rero tour kuko biragoye cyane kuja muri bisi ugasanga igane caba barakirava kuca ibaze muri mameza sasa ari ikintu gihari ni innovation kubera nta abantu benshi nimba ari umuntu yatangiye gukora ataboneka semo abandi bantu batangiye gukora bataboneka yaba ibyo bindi binyamakuru ubona bavyigiye kuri je bagiye kuvyigira kuri wo mugabo kwa kiranswa urumva waretse kuboneka kuri kamera naravyizeho warigeze nta muzo mfise zo guhina nta stress shaka kwiteza impuzo za buri munsi ariko no kongera ko abarundi barafise defo yo kutemanga ati iki twacigiye kuri nawe sivyo bagaca bitwaza ngo abanyarwanda niyo batangiye kubikora nico kintu ari navyo byagiye kutwicira jewe narazanye umugigo wo kuvumbura abari je ndawuzana abanyarwanda nzi neza tuzinaye tuvugana imbo kuvumbura ryari wewe 2016 watanguye kuvumbura 2017 no byatangiye gusa icyumviro cyo kuvumbura nayo ndagifise kuva 2013 umuvumburo wa mbere ndawukora muri avril no hari muri mars emission yagiye ko avril kuri ugiye no kuri YouTube yiwanje simbaze mavumbura asanga ko ayo ma emission nakisha kuri Rema TV bakinaroriro basanga muhira bandi mu nyuma oya zisanga ko bitwaje no kubitwa nababaza ibintu mu nyuma abanyarwanda inzi twanayaga bajya ba Freemax twanayaga tukanayaga n'ingene no kwameliora ivyo ndiko ndakora tuyaga neza n'ubu batarabita mwene witwa wampeto mu Aimable witwa Rwanda Rusha Aimable niwe mwene rya Freemax TV bese bamunzi nka Nameless Campus director akora ama video ara nabyo kwashigira mu vyunguka twanayaga acazana bakti aza atore kuri systeme yiwanje nakoresha hamacara ameliora kubera agenda afise ukuntu ndavuga genda mu influencer sivyo ndakora ikintu kugira abandi bantu bakigire ko bakibandara mu nyuma cyaza abapetinga mu Burundi baza batoriga systeme nyene kwera mu Rwanda babonye yuko byamaze gufatisha bien ko je naragikoze nduguma ngaho abasije ngabo abafuma twarayaga mu nyuma cyara investissa bacha bitambuza mu Rwanda muguno musi umurundi azokubwira yuko yabikuye mu Rwanda mu Rwanda rero twakopye urabumva jewe natanguje social media bakunda Lindira je nabikoze 2017 abanyarwanda bitangura fin 2018 Landi promotige yakubitwa kizakubitwa muri 2019 mu mpera za 2019 abyo mugabanzo kubwira yuko babikuye mu Rwanda muri 2018 hari umurundi yabikoze kera urabyumva ico nico kintu ni nkibi Patrick yaravuze ati ibyo gukora inyuma ya behind the camera bazokubwira yuko babikoreye mu Rwanda kandi ibyo bintu tudevaloriza wowe mugabo nta wundi muntu n'umwe nawe wari wabikuye hega Patrick wambwiye ko atase jewe kintu gihari ikintu ca mbere jewe umusaza agenda ndakreje sio ndakreya ambira boss akakanu ubona gute ko genda neza mpanuja abandi bagenke ku ruhande bakambye umviriza utari kuraboneka kuri kamera ukurira ikiganiro ca kuri yakeza kandi cyo amavyuzi menshi nizo umusari ndamubwira man njya Patrick open mic izomenyekana ko umuntu azukivuza
because ndashaka kumenya naka ego kubera kinakoresheje nawe nkuru nziza kubera kinakoresheje babwiza ntacyatse kuboneka ni hari impamvu donc si jewe donc ikiganiro kiri hiti muga jewe sinkeneye yuko mbone ukeneye kuba umustar donc ndoje ni umustar ntunzi ndabizi ndakuzi apana ndakuzi kubera ninjiye ubundi abandi bazi Patrick open mic barashaka kumenya so impamvu rero nkaba nshaka kumenyekana ntabashaka kumenyekana mbone no image yanje no sabura muzi kuri Simbi ndaguhe 20000 genza ifoto yo urayifise ndamaze ko nirabukwa kuri Instagram umenga kuri beno yako n'umwana wiwe sinavyibuka neza ifoto kuri IG yiwe hari ifoto yago ndamuzi na tito so ni bijya ibintu vy'ama presentation impamvu njya SS bakunze open mic my name is Patrick presentation ni ntoya ma agaciro umuntu ngira mperetse ikiganiro hari ikintu cyo gutandukanya umuririmbyi n'umumenyesha makuru n'umupromota umupromota ashaka kuba umustar umumenyesha makuru ashaka kuba umustar n'umurinzi w'umustar ukukora iki no mu gihe udandaza donc ushaka gufungura neza imbere ya sobuja aca kwirukana hari akantu bitaga nigasoka boy agafuka boy agasenda baboyi ku nkoko kandi niko gatandukanya donc yayibaza umuboyi yayitetse isizajya kajya gusa na ka boss kabuze mwene inkoko ucuta wera urumva wora umukozi ababoss bawe ni bajya wakira abatumira bajya abantu batandukanye nibo mpereza niyo mpamvu na presentation ndagiye birebire bya bindi ngo urumva ikamera 2 minutes 3 minutes 4 minutes aza gushika bajya rujya mu jama umva je manje ku branding bagitaho so ikindi naco les questions ubaza kandi ugerageze ukoresha umwanya muto yoba kuko inosi yacu tugendera twareruzo kuri ikiganiro cy'isaha ni RTNB turi he cyangwa 10:30 twararusha hereza umwanya abantu 8 minutes 12 minutes ave mu kanyosha na bisi ashike muri ville byahetse ego frame simbizi urumvise ibintu donc wowe rero kuba umustar ntubyereka ukeneye ko jivyo opana ngo kuba umustar ngo ni showbiz ngo nagize ibintu byahe byande byahe okay ikiganiro nashaka ni tutafanyaje ni ikiganiro tugerageza kugira tutafanyaje umvise kirataka tutafanyaje bari tutafanyaje none tatso bigenda gute sawa rero tuje mu Giswahili rero cyumva kandi nakure mu wenzi kana iki uri mu wenzi wewe kana kweke Simbizi gogo no kuri just nakure mu wenzi kana kweke uratimane man nta wenzi wabaye mwowe bon bisa sometimes kwigarama mwabonye bakunzi ba BI kwigarama kamera mwamuzi uko abaye mu wenzi nabaye mu wenzi kamera kamera wazi uko abaye mu wenzi Mark4 bande warugaye mu wenzi Simbizi vuga ati namba ntabaye mu wenzi nchempfa mu kiganiro nyene mu yenu warabaye yo ntabaye nuko sinabaye mu buyenzi abantu waraye Jean narahaza gusa muri vacances kwera n'iki habande haba papa ahantu abasosi y'ububa none je kandi atariho narimva nahaza gusa muri vacances mugasi nabaye mugo warahamaze basi n'indwi imwe ngo canke zibiri none no narahabaye chakibora wagitaho Simbizi n'umu français no munsi kwika tamu ya français yatanga kwanza kuririmba yatanguye kwanza yatanguye ndirimba yatanguye aririmba mu nyuma birankaje mu cameraman wa muziki nyene no baca mu muziki reka nuvuga yuko bijya byo français yabizana kiyagiye n'ivyari bikeneye kuba abantu ntabyo bari bazi uyu munsi rero mu français wo muri kino gihe none kwikiyama kubera kigasi Simbizi wahisemo gukorera muri angle negative abantu uvuga mu bibi gusa utigera uvuga mu vyiza oya mugaki yashuvuga bibi gusa kubera iki ngabo nasho urazi ikintu kimwe twe turi abantu bita aba content creator twebwe nitwe duha akazi aba promoter n'aba journaliste umesha makuru turamuha akazi uribuka cya igihe sinzi ko wibuka isekeza igihe abanyarwanda bari bavumye baza ku bwinshi banako je nahagurutse ndumwe abamesha makuru bose baronka akazi narabaronkeje amasuje apromoter bose baronka amasuje bakorerako ko umuntu umwe nari umuntu umwe rudende mu gihugu cyose umwe ndakwereka akantu gato kitandukanyirizo donc umumenyesha makuru mubu je sinshaka kuvuga ngana mvuge ngo satbi ngo fizo kunuko nirekure ibikondo yego utegeza kuba umuntu ari hagati hose uravyumva hanyuma umu français
aratobora aradudurirako niwe acadoreza vya bintu je nanje mu kubaza kwerako nkorera ko kuri vya bindi ndashobora kuba nzi na vrai verite yiwawe nga kuri kamera ngaca nkuko umenga ni kumtereza agiti ntabyo nzi jewe nije gituma guma nyinjirira urabumva wowe what's problem umva jeje again free urumva jewe wewe no kuri station nje yambwa ati mpari agatwapi ugacumvika wana umuntu akaja kakabeshana ni urumva kunuko yaguze imodoka iyi akaronka ijya D1 mu promoting ijya D1 generasi kubipostinga yana ubeshe postinga D1 ijya modoka nijya plaque ijya modoka jewe manager yaranduye iki foto nzenya Eric Samget Eric iyi modoka ni Jesse mbeshe twebwe ikintu cyambere ki oya muga uravyigiye amaze gukora ijya modoka kuba ifise ni sawa kwamaze ira haro twibona afisa mahiti menshi ujya oya modoka twimubona okay tubwizanye kuri Patrick iyi modoka amaze kwibona uraza haba none amujame none abaruguru ya babana n'uyu niba timo wewe muracha bamwijame na sawa ubana nangabi sawa ntabajya ruguru ka etaje haruguru ijya modoka yaragize D1 na Arsene ashobora gukora bere reka ibyo bintu share ko mu Burundi rongo kumaze ku bintu byinshi none amakuru basi urumva twe turarondera araduha amakuru twe tuyakura kuri mwebwe aba influencer hama tukaza kubirondera tukagerageza kubirondera we nawe ubikura kwera wowe urumva ugiye kutabesha enda kwera ikintu ubikura he ba twebwe tubikura na urana mumenyesha amakuru hagari ibanga ryo kumenyesha amakuru ari ikintu bita deontologie journalistique hari amategeko ategereza kugira ko mu mwuga kandi aguhano kandi ibihano bikaze wanashaka ibihano byabamenyesha amakuru bo ni bihano bisanzwe bihari nyene twebwe natwe rero dufise ari itegeko rishasha bari gusohora ryasohotse le 16 non il y a sense itegeko ryasinywe n'umukuru w'igihugu le 16 mars 2022 kiraba abantu bacisha ibintu ku mbuga ariyo mpamvu nta Jesse ushobora kuvuga ikintu ntafitiye icyemezo kuko unyitwariye urahana igifungo gitoya ni imyaka 5 ni iryo tegeko rivuga ngo tuwe burumva ni tegeko rirerire ni tegeko ni loi ni tegeko rihari ni kwisi ni oya nacho ni tegeko rirerire ndabise mu telefone ni tegeko rirerire bisigura iki jewe dufate nk'ari nk'ukuri apana ukuri kwa vérité ukuri kwa réalité kubera aba communicateur abantu nzenya abantu benshi bakunda gukorera ku mafe ari vrai ijambo vrai barakunda kuri koresha cyane mugabo burya vrai ni kinyoma kiraba vrai ikinyoma kiraba ukuri vanu kivuze sivyo impamvu les communicateurs abita les communicateurs s'en fout de la réalité mais dit la vérité hari urabyumva ibyo barabyigisha muri déontologie un communicateur s'en fout de la vérité de la réalité mais dit la vérité bisukura dufate genda umuvugizi wawe wowe uragwaye genda umuvugizi wawe ngashima imbere ya kamera avuga ati Gloria arakomeye ukabe si genda bivuze none ego ça c'est vrai kwese genda bivuze kuri bajya baza kwakira amakuru c'est vrai mugabo wabeshe nasi sa mugabo wabeshe ndagwaye donc wagiye kuvuga ko nkomeye wewe umva kumvo nkubuvuze yuko ugwaye hari gihe byungabanya umutekano bibanye na état de santé yawe n'abantu urumva hari gihe rero je nk'umucommunicateur njanga nkavuga ati Gloria arakomeye nuwe karakina arakomeye ameze neza ariko arasimba umugozi fresh ariko arakina n'abana bajya mpaye amakuru mu je wa communication sinda bivuze none simvuze amakuru yiwawe bari bakeneye amakuru yawe mugasi we yavutse muga kubera je bazi neza yuko je ndi muvugizi wawe nivyo okay Gloria agiziki arakomeye source ni ivuye kwande c'est la source iri sûre sivyo uri umuvugizi wanje ego muri aba communicateur ndagwakarira kuri Bismuth Bismuth ni hafunze mu Burundi ego igitangaza amakuru canke kinyamakuru cyasokuru yukuri ivyiwe cyari yari yaketse none muca mubikura
nibyo nagira Lega hari abajournaliste muri Ukraine bana bijya bya Ukraine canke muri Russie bambara amatibare hagati bakagenda kubirondera bavuga amakuru babwiwe abiboneye donc gufata risk abantu batatu barapfuye kibombe muri kibonye ko giye muri Ukraine ngujya bamwishe sirikari bimeze gute ni bon none amaze ufa bangaye bava mu gitondo ari kuri tera karabyibone ni kuvuga yuko ni haza wa muntu abaza ati eski inkuru ya Bruce Melody mwayikuye he ugati twabikuye isource nga so mumenyesha muko aratanga uko kuri kuyo aza ku iyo byabaye birebire nabwo ati la vérité twayikuye ngambwa nashaka kuvuga nyine aho yayikuye n'ibindi so ni nkibi ubu tware twumvise ko ari umuntu ba Yesa 40 million 7 million no nyene kumuzana yavyemeye yavuze ahubwo yuka arenze bivanya ayo bavuze ari make yavuze ko arenze bivanye n'ivyo bavuga aho rero tuzamaze kuvuga uko twa turaramesha ivyunguka nagapati namwe mwayakiriye gute muri kumurakorera ngo mwe nizo kandi batabaye barabaye ivyunguka gapati oya kubera ko gakuru kubera nyagondo.com yanditse ko yahawe miliyoni 40 bavuze miliyoni 40 ko turondera tukabaza nyene nivyo ahubwo izo miliyoni 40 sinzi bazikuye nta nabihakanye ahubwo ni make bivanye n'ivyo twumvikanye so ivyo bumvikanye rero izo shots imbere zawe je barantelefone ngo bamwe ngo 40 mille ngo nze muri conférence de presse mie nikuye mu conférence de presse 40 pa mie uri kwe ushaka nga Jean muga oya nta bashaka numva ariho donc ariho fere million ya 40 7 million duma 40 okay genda ndabwira ati genda hote ndafise imikaratusi kandi nta nikemwe wayivuze genda hote nta naka commentaire nk'ubu tushobora no kuyigira ko commentaire nta nivyo nzi ivyo babwa bivugira oya atavyunguka nta nkuru utamaze gufata iboro uvuga ati atavyunguka wera bivuze wo buri kuraba brand oya atavyunguka kuko ntayonza ayo mashini nuko bizoba ivyo ntabyo nzi nta nivyo wozi kugira rero ndabimenye foko bazana ivyunguka atara chef twebwe ivyo bintu kugira umenye yuko ivyo bintu bihari ivyunguka byarenga ibinga perico igenza nemera nkahemuka none ga Patrick basi dufitaniye akamaro akahe aba influencer n'aba journaliste ni tubanye gute basi ngo ngaho uri kurara mu Burundi est-ce que biri nécessaire dukora uko twategezwe gukora ngaho muri societe mu Burundi imugiye abakozi bane bazokumvikana ku kazi kazoba kariko karapfa Giyo umubosi ni yajanga agakoresha abakozi batanu bose atanu mwaza regati ibyo byagenze kuri yacerewe yagize gute umubosi akazi kwa umubosi aravuga ati kazi kafuye umubosi abakeneye kaya kana ati yatunze gushika saa 3 azi kwa tubwiye saa 2 yacerewe saa ariko rero byagenze kunuko abari bitagira kavuye nta kigenda bitagira kavuye nta kigenda beef base zitabaho nta kigenda bamfase badawe nabamesha makuru bamwe bakuza abandi apambane siyo entertainment niwe kuvuga burakanya benshi baranabikire donc nka tufisa bari nimzi batazi no gukira nuko nani twakorera muri entertainment gusa hanyuma yandi madomene nawe bizoca bigenda gute muri sport karabisa baya oya bon yego urumva mugabo ni ibintu byose bikenewe muri n'ubundi entertainment c'est divertissement no yego no harmonize yahebanye n'abangaye Bruce Melody kumara imyaka 6 afise abana babiri ari bo yerekana gusa aterekana umugabo akamerekana ageze ku mwaka w'10 kubera iki navyo nzumbwira none wowe wiyumvira ko kubera iki donc ni kwa guzana abagore Diamond agahindura saa turabibona kuzara create utuntu kugira ngo none ni divertissement none ubuzima twari kubaho basi tubaye muri divertissement gusa tubeho muri divertissement gusa none ivyo abandi bafise ivyabo enda kwereka umviriza gogo ndakubwira ikintu kimwe kiyo kumenya d'abord abaganga baramaze kwiorganiza mu iterambere ryawo ikintu kimwe nyamukuru hari umuntu ujya twari kumwe duteramanye arambwira ngo urumva ngo je ngo ministre ngo naye namubwiye ngo kunuko ngo hama ngo acavuga yuko ngo igihugu ngo citwa ngo umva hari ibindi bibazo ngati none par exemple wewe ujeje dufate nka culture urabivyo ibyinzara igomba kwica abantu hariya ni byabo wewe hari kubusu hari umuministre hariya w'ibindi nako ministre w'ivyo bibindi urabyumva
niyo gusigurira ngo urumva ngo hariho ngo abagwayi oya ari ministre wajejwe ibyo ari byishingano ziwe muzo ministre dufate nk'umwa ministre wa sante muzo mubwira iby'imiziki ariweze kandi wewe sio yake irindira gato ndakubwire mama hari ikintu mbwiye yuko ati divertissement abandi ingorane yatugaba tugomba kuja mu by'abandi mbwe n'ivyo wacu taragira iki turayifatira inzira sibyo rero tubifatishe rero bisaba kwandi ivyo wacu tubigire kwandi ivyo wacu tuye priority urabyumva kuko no mu gutabara umubanyi ntuje gutabara inzu y'uwundi iri kirasha nagwa wawe iri kirasha kurwa wiyansi urabyumva banza kwanza turabe kwanza ibyacu hawa ati ngo urumva ngo byo ngo ni ndashaka nko guposta nk'ikintu mvuga ati genda giposta nganiramisha abantu byo nyene tu kugira ngo ngo urabuze ngo ibindi ati ibyo bindi sivyo birafisa aho uza kubirabira hari ibinyamakuru byinshi kigera ko ndaraba RTNB ndavuga ati nk'ubu ndababajwe n'abantu bataraba RTNB ndiko ndaraba emission y'umurimyi ariko ararima amapome karasigura urabyumva ngabo urabizi bene ivyo ntibiraba iyo emission ariko ndayiraba ndavuga ati none bigenda gute abarundi ntibaraberte none kubera iki non seulement Lindra gato nisikilize mama kwanza kidogo menda kwishure kwanza nunchiremwo ko ikiganiro kiraba abantu ifoko atutu asiga babitahura iyo emission ndiko ndayiraba nararindire yose irahera ndiko ndaraba ingene amapome ingene arima ubuhinga yakoresheje byose ayo mayimisho yamaho buri gihe RTNB yacisha ko buri gihe abo rero buburimyi n'ubworozi nibace bazi wanje sivyo bagende kuri RTNB mucuza kubifuza yuko je wanje no hacisha ivyo mugeje ndiko ndahangana n'ivyanje je nkeneye gutungwa n'ibinyene ukunyene bambona nivyo nkeneye ko bimbeshaho sivyo rero hari ibyigwa nanje bikenewe mu gihe mbura abantu babi ntucu ushaka ati ngurumva ngo twigisha ingene borora ingurube mi nambara tangu mfise 0 followers nkakira ibihumbi 10,200 inga nabaje bansanga muri ibi nyene ngiye muri byo kwigisha ingurube ingene borora ingurube ingene nzoba nakaje kandi je ntibizonyungura ahubwo par contre hakenewe politique sivyo yingene muri ibi nyene ndimwo nsanzwe nkora byo kunezereza abantu ingene je byo nteze imbere urabyumva aho mugabo ni wewe kuri wewe uri mu influencer no hari ibindi bintu usanga ari ingingo igihugu gifata sivyo twebwe umunezero dutanga hari abantu bavyirengagiza na impact bawo urabyumva twebwe ibintu dukora akazi dukora ni ibintu byingira akamaro turateramisha abantu turadestressa abantu uno muntu si ari umuntu nturabona mu makomenti aho buri kura nka kujya bakwandikira ntibyigera bigutirimutsa na gato reka ndaguma akantu gatoya hari gihe mu Burundi havuga ibintu bya politiki intobeshanya bya politiki biriya tension navyo kaduga hanyuma hari gihe simbiza ca vyonga umuntu muri muziki uravyumva Patrick Permike kaca vyonga kuri ya nkuru y'umuririmbyi hanyuma hariya nakaca dufate nk'inkuru ya Kirongo hari bya politike byari muri ako kanya ntabyo bize kuvuga hacaza nk'inkuru ya Kirongo yaciye sivya akantu gatoyi byose bice biranagurika donc hari ikintu uvuga ati none ko gwaruka gwahejeje amashuri atakazi ko rurakora dushaka ntiruje muri politiki ni bande baca barusamaza ni bande baruhereza ivyo boraba ahubwo bari kwiye kuraba muri aya media ayo biganiro leta ikabishigikira apana kubishigikira ko ngo batuzaniye amahera ngo bakabishigikira gute babohereza abantu donc YouTube barabe kumahera make cyane no barabe kumahera make cyane yabo ukoresha YouTube yabo uja kuraba mega yoroherwa abanyagihugu rero kuraba ngo bavuga yuko mu bantu bafise connection zizimbutse ngahanye mu turimwo muga gusa donc ni nico kintu uravyo sasa urumva dufatiye runini nga ntavyo batahura fata rero yakabakira ngo ataciye ajamwo na Fizo na Pole n'umudimu bijya bintu n'ijya politiki yari ihari umva usanga hari ikintu rero nukuvuga yuko entertainment iri mu bintu vyo kipa abajene turashobora no kuba tuko turakora ikiganiro kijanye no kwikinisha urashobora gukora ikiganiro kijanye no kwikinisha
tipa akacaca mukati na kwikinisha jewe na umuntu ariko atanga tumonyaje cyagenze ukuntu namazemo imyaka 3 ariko twogira ako nakantu uhereje gwagwaro hawunda avuga ati nanyu amabusta bigenda uko tumonyaje yagira bijemo amuga uramuka 7 minutes isaha bica bivamo acaja mu bindi donc tutegezo rero kuva muri ubwo. Okay, simbizi nari ndiko ndamubaza si muri bijya bintu dufata nk'ubiyo utanze nka message kwigikora wandika hanyuma ugaca ubona urabona barakwandikira amakomantere harimo ababishigikira harimo n'ababipinze ntibirigira bishika ngo bikutirimoze je bugiye nkoze post mbanje neza yuko ibyo biza kubaho kundaje abantu ni muri diversité. D'abord jewe ndavyandika kubera nzi yuko mfise uburenganzira bwo kubikora sivyo umurundi wese rafise uburenganzira bwo gukemura icyumviro cyibasha ivyo ndabirekuriwe n'itegeko ikibi nuko ntuko umuntu cyangwa murengera kari ivyo ni itegeko ribinde kurira n'uburenganzira bwanje gushikira icyumviro cy'iwanje icyumviro cy'iwanje nawe urafise uburenganzira bwawe bwo kutagishigikira rero nivyo mba rero moi je m'en fous ndabyumva ndazi neza yuko urazi muzi kigano simbone commentaire baza barabura commentaire tagira ikibazo jewe no commentaire igihumbi zo kuntuka kugora ihimbiri ubwo rugimbiri ngene rusa rugumarunga inzoga nubaraza kuvuga caje ko kiranga ubwoba muri emission nukuri ivyo ngwanire wapi uravyo utagira nkutuntu twose yafe ibirero aha niyo ari bindi bintu tugira kugira tuyeze kuri ama content gusa ingwane gumigaruka nuko atangingo zifatwa kugira ibidukora tubibyaze umusaruro kuko baracabona yuko mengo inyungu ndo tusabe no ma politique y'igihugu umenga inyungu ziri mu korora inkwavu mu kurima mu fata kurima gusa natwe bidukora egino Patrick yaravuze cyo guharuka usanga urahije amashure no job noki sivyo ndabwiye yuko ibintu bya divertissement bya entertainment ni ibintu bya mbere bimwe amahera menshi kwisi nzima wumvise nk'amafaranga bahereza mu misi amaziki amaziki mu misi aragira ama projet izo projet nziwe n'inyungu ye gwagwaruka ruri mu shameri urumva n'indira gato mu misi nacamazi mugabo urumva yuko ari umukobwa ashobora guhabwa ubushimwe bungana kujya byari yabaye primusiki uko murimbye gusabye kuri podium amuha miliyoni 30 undi umunani uravyumva ubundi zinga sivyo kumenya ngo sat byungaje kuri podium ngaririmba miliyoni 10 urumva twumara 20 minutes ugakora 10 million isi yacu turimo nisi irimwo amafaranga menshi ntabwo biri juste kubera nawe ndakubona wamanje kumenyera yuko abantu makugende ufata isuka urime mumba amawese aruhe c'est pas ça twebwe turi muri monde irimwo inyungu y'umurengero page yiwe nitongo cyane petse je page wanje ijya page wa ararimwamo ibigori n'ibiharage irashaka nk'ubu telefone yanjye we yinyeba hari umuntu yo kwandika akantu kamwe gusa kagahungabanya igihugu cyose jewe mfashwe miri gutya bafashe gutya bancira ubuzima bwo guherayo bwose ndashifise kugumura abantu muri iyo page kufise inkuru no kwandika gusa ubunyene gakigumura abarundi bose urabyo niyo mpamvu rero baze batahura ubwo buremere bikintu je no kwandika kikangirira ingaruka kuko hatobaho n'izindi politike ziremere uko nyene genze kaneze imbere kugira bajya benshi bankurikirana bibabera iki uno munsi nabuzi buhari kuri jewe d'abord jewe ndakarorero ndi exemple mba nimbere hashobora gufata ingingo runaka giye bigatuma mbicizere kubankurikirana yuko ubuzima bushoboka partir y'ibiri ko ubu tubo twakuze we wakuze so hari umusoda turanzinanye so hari umusoda guru twiganye namwita musoda je papa yari mama yari umwigisha papa yari akora muri fonction publique mu laboratoire n'umugabo umunyepolitike bifaye berenga kumva ama poste yo gouverner ibikina ama poste politique sivyo ico gihe peut-être ubwigisha nibiki bwari ubuzima bukunda sivyo mugaje mwana niyumvira eske umwigisha kubi Bujumbura ndavye ibiciro ingene bimeze urabyo bisaba rero kera ingene isi yari konshi ingene ibintu byari byubatse ubuzima bwarashoboka ubu rero bisaba yuko turema iyindi mirimo mishasha bwa natwe tujye mu bantu batanga amakori bwa na leta biyorohere
kugwiza imishahara y'abakozi ba leta hari kuno munsi leta kugira igwiza ibishahara niyo mpamvu ubona ati ngo babadugije imishahara mugabo ku isoko ibintu byazinze kuri ki leta iracabona yuko fashe inzoga ziva mu nyeshenza nambaye rudipimwe bayiguraya reka tuyishyure taxe kugira turahinge n'umupolisi umusoda umwigisha ibiki baza kuduzwa me umva barakudugije ino mugabo ugenda gukubita igogiye ku isoko ubuzime gacha biba ingorane ivyo rero kugira bikunde se kwa umviriza mama nubwo mba kuza wibuka baba batareza kwishura bisaba yuko wewe agativi mu mwakrenga sibyo urazi neza yuko urenza ku mukozi arenza 150 baca bamurihisha amakori ayo makori y'ubuzi uba watanze ngara abakozi bangahe hari amakori baca bagiha aja mu giga cya leta niyo yandi aca kuraba amafaranga impamvu ucona ibintu bigenda biraduga leta ibura ahantu hake iza gukama bisaba tube productive ubwo tube productive nambo no musabona yuko abantu bariko barirukira cyane ngurukana bumenyi ukira ama web tv ukira ama page bisabaho politique yingene ivyo bintu bitwinjiriza kandi ivyo bintu biri possible soit bashobora kujya mu biganiro nabo bene imbuga uburundi bukaba eligible urundi shaka kuba eligible kuri Facebook kandi azi ngaha abajene benshi bakoresha Facebook hama leta igatetera ibiharuro byayo ayo mafaranga basi nayo bishikira mu giga cya leta je ndaba nka leta ba Facebook no munsi ayo dolari ama devise nabo vuga bati ni verbe ati konte iyi konte abantu bakoresha Facebook YouTube amafaranga ba create konte muri verbe ku buryo ajya amafaranga aje ashikira mu ya berbe kadoheza mu marondi niyo politiki irakunda ni leta nyine byose byo bose boronka ivyumva Facebook abantu bageze kure mu bindi bihugu barageze kure Facebook ringiza amafaranga menshi gose urabyumva YouTube zingiza amahera menshi mais le fait que ta politique yihari bazi yuko ivyo bintu mengo na urabyumva ntibabihaye important nta importance bironka ariyo mpamvu usanga baca baprefera kuduza ikiro cy'ibiharage ifana ziraduza ibeyi ibiradu ko ni ibintu babona bifadika ibi rero bya system niyo isirikiraja yo mu muyaga amafaranga mu miyaga bisaba rero na leta nayo nitabure yuko nituke muri ya system y'umwigisha y'umusoda y'umupolisi y'umuplanto y'umuki bamenya ati amafaranga no utumwe system yangurukana bumenya amafaranga aca mu miyaga je nka jewe ejo 1xbet yayinjirije code promo yayinjirije 300 ivyo obere navyizi obere duhurira ngiye kugura inzoga kubera ari nzoga bayarishiko tugumana uko YouTube yanyinjirije ibihumbi nka 200 par exemple ko sinkora nimero nka 200 contrat nka ararenga 270 ayo yaronse par mois niyo yanyinjirije YouTube sivyo ayo se leta ntiyazi kubera dukora je nkora amanyanga ngaca mu kindi gihugu nkagenda ayo leta ntiyazi rero mu gihe leta izovuga ati abajene bari ko barirukira ibi bintu reka tufafatira ingingo abashikiranganje bakorane tuvyigire hamwe twegere n'ababikora je na n'umunsi n'umwe nta mutegetsi n'umwe ariga abategetsi bandondera je bagomba kudufunga umviriza abategetsi badufunga bari active nukuri ko imana indongozi zije kudufunga ndanabashimiye cyane barongozi beza muri active muga abarongozi akwiyumvirira gutera imbere nituzi niyo bari je nibaza ko ivyo bintu byoshoboka mu gihe no muri ntuzenye hojamo abajene no abaje no sinabivugira abadufunga bari active barakora vrema bari kukivi niba ngano uvugira kano gato yagusa gato kari virgile umva ngo enapo benshi batwara muri enapo ngo twambaye turi gusa ngo twagize ibiki tanto ngo diffamation muri page sivyo natutse umuntu agize iki no abo bari active nakazi kabo kwera leta ifise amafaranga atatu sivyo hariyo amatagisi hariyo amakori n'amande abamande barakora ora mu kazi kiwacu dukora ka divertissement entertainment abamande bari kukivivre amande kwa matwa yatanze none nigeze kuzoke tuzori hano tugwa makori n'amatagisi ivyo nibaza ko message bayumvise basi kugira ngo rero turangize nka mwebwe nk'abantu mufisemo Patrick nakajambo uvizo ugomba uvuga ongereko uvuze mwanya munini Nivuze umwanya munini ngera amasaha karagenda amasaha karagenda uyu yakubwiye yuko amenyere ntajora kurenza iminota myinshi ntavyo yumva nani nshaka rero nk'abantu mufise experience muri imyuga mukora wowe wahereye ku muririmbyi warabaye umuvumbuzi
ubu umu influencer uno journaliste hajyo bimazemo igihe kingana indirimbo ndiko ndagurisha ku rubuga ngo kuri ngurukana bumenyi imaze kunyinjiriza amafaranga arenga 1,100 mu kwezi kumwe. Okay, sawa urumva urikura je ngurukana jewe n'ibintu byo mu miyaga gusa by'ibyunguka. Okay, none maze bigiye kingana gute? Je natanga kuba cameraman, videographe, ako journalisme narayize gusa sinigeze ndayikunda kubera nanka bigiye boro byo kuboneka mu vakere. Natanga gukora ikiganiro kimeze nka open mic muri Black TV ça fait 2018 Kachamana 4 ni nako je sena mama wiwe hariya nabigikoze ntaboneka. Nico kiganiro cambere wakoze. Inje ntaboneka. Se wiwe nyine wenda muvugisha nabashikiwe ntaboneka igitega ndito tomoye kujya nyene. So ibindi vyari vya fizo ya challenge ndakenda mama. Nane ko ari yo agizora yo. Kuri finale ya Music so les vidéographes réalisateurs n'umujournaliste ya même table byose birajana ni point kushika no munsi ariko twatanguriye muri nani RTV BTN BTV Black FM Black TV ni wahereye Black TV yari mu chef afise ivyumviro vyiza gusa nuko bace bayimunyaga ibisanzwe yanyazwe hanyuma chatuja no muri Linux Music Company hajya borona na afeke man chatuja muri yakeza niho turi no munsi umva maze muri gihe kirekire cyane antwa urumva imyaka myinshi rero nariko ndakubwira iyo uri kurakora ikintu kimaze mu ico gihe hariho batoya bawe bariko baraza antuka urashobora kubona buti bakora nabi canke bakora neza ntibagire kuri bo akajambo bavuga okay ntibakunda ko izina ryabo ari ryo rimenyekana cyane kuruta kazi. Okay, ntibakunde ko izina ryabo ari ryo rimenyekana tuzokumenya ko usanzwe ukora tuzokuvuga ati none ujya musita kuri biganiro vyiza none bimeze gute ndashaka kuzanda muri ni bagashake kumenyekana cyane izina ryabo rimenyekane kuruta kazi ahubwo ibikorwa nivyo bituma simbizi tumuzi ko ibikorwa vyiwe yakata ibikorwa vyiwe twari kumenya. Patrick Open Mic yarazwi muri entertainment ja undi ujya no mu videographe wari canke harazwi ibintu nk'ivyo ariko ntiharazwi nka Open Mic nova yuko Open Mic yamenyekanye kubera ibikorwa vyiwe. So aba petit rero bashasha ntibagende bajyame muhira ari ibintu basigaye bigira muri no minsi parce que watsi kubara ama emission yego amakaca abwira onkre wiwe hanze ati je ndongikira kamera na karesi kamwe n'itara akaca yumva ahantu habaye confess de presse or media yashitse ni pa nazi objectif y'ibintu agiye gufata emission yiwe akaca shaka dia presentation zarandi promoter canke zaka boss akarizo tanguza usanga umuntu ari mu cumba ariko yimbiza je kimaniga canke suko bimeze presentation ya mibantu misi yose gatoya akufashe copie kore kuri wa wundi ngo niko bimeze ngo ni promoter the big up the machine the chink the chairman na chicha ponze mugarera abantu siko baponda bajya babigira none babo reka tureke orandi promoter kashe zabo orandi promoter ubwo vumbuzi ubwo iyo kashi wera yitse yaramaze kuyicreate n'abandi boss yarayicreate nabo bagire yes yakunze Open Mic. My name is Patrick ngwantu maze imisi numva mu bigani batanga ngo yes akaca avango bakunzi ba nana ngo twashaka tugire ico kintu gifisaho cyavuye gifise wacubatse basi bazovuga ko bakwigiyeko bavuga ahubwo nibagende bakre kandi kubaho harimo namwe nteri nkuru uri umwigisha biroroshe umwigisha wa 6e canke 7e kubera kwigisha imyaka 3 4 canke 5 man usanga afise igitabo yandika canke igitabo yaragisize iraguma koporora kuba uri umupolisi ni kurasa nta indi creativity oya barakwigisha bigahera mugari ikintu kigoye cyitwa journalism ari ikintu kigoye cyitwa videography design birahindagurika bisaba kuguma urondeza ukuvuga yuko natwarigiye tuba tubwo down mu biganiro dukora ukavuga ati none no create gute why nagiye gukreate double J bibaza ikibazo yishure mu kiganiro ijya video nagiye hano ndiyumviye SK niki nokora twakoranye na Kiriko SK niki nokora mabura abantu gatoye kugira ngire nawaza nasema we dabo twenda kubwira ibi ufishuruko ushaka wibazo mbere wishura ndiko ndabikora muri studio hariho doctor we yaravyumva yavuga ati fresh yo ni bomba akimu ni fresh akwambia ni sawa azumva wavuze ico kintu uragishobora yes
mbwa mu nyuma result imaze kuboneka abantu ati sa je siniko natavye ko ndagira gute tuba dushaka rero bijya bintu rero urumwa cari muto wacafise imyaka yo kwiruka sipaka baze gutorana taxi ahantu ukorera wumva iyo nkuru gusa ko yashitse bwate amapine baturire ngaho rari n'ibintu washitseyo bagize ikiniki vuba washitseyo ba update wemerura n'amajoro ukore amaze kugira igihe uzoruhuka mugabo tuzokumenyera ku byo wakoze ukazogenda ajya munsi ya inyuma ya kamera witango represent ivyo representa uzobikora cyo kizokumva so na nyoko uravyo bahorera ukeye uyu mwuga wa media bisaba umutwe none ko kimutabafasha genre moto kuko iyo ufise mu petit frère cyangwa umuntu zo gukora karadekona cyangwa ari karagira none nje akagushikira nko jewe noza nkakubwira ni particular no le kalenda ndakubwira leno kule urabona kaeleta umnele ulakumva kale no kuli ya leo nukule yalikuba ali nk'umu journalist mu comedy kakeleta umnele yo nujya nta biganiro bitatu canke ibine yo kola biboneka la sivyo none sivyo none so biganiro bine bitanu bigize aboneka bica bibira abantu mbwa nta kirita oneri yaro nka mu manager camuca cyangwa tipeti ntusuye no kuboneka wewe tuzatuvugana na kigingi canke mu zindi comedy boneke gatatu mu mwaka donc arazi ku aratwenza abantu gusa nta vyazi ko iyo mana yifise mbwa nta fise imana y'ubu journaliste wapi kujya gutogesha journalist ifare kumanza kwitahura iki kintu kimeze kunuko fate nka kakeri kugenda nk'ahantu hamwe kagakaba pause kwa kigingi tukabakagana nka 20 minutes kagacikana nizo 2 million twavuga taraga komedie gahari kakaza kalasubira mu n'ibintu lavyo letaholeje ulavitahol Latibona ikibazo cyambere cyangwa cyakalabiri rajon arujya mpeti nizo yigira nzona kwice ujya mpeti tunajuana sana uraririmba ila ujya mpeti nzomukona ulabona ulakibazo ndashaka kubaza ikibazo flambele nikibazo cyo kwa kabiri ulabona lelo nukuli cyo gwande nico yagize creation ndigaza kumutorisa namwe atipeti kubera ikiyo turi kumwe jewe uhindura kavuga ikintu ndiciza kandi na audio jinda afite audio yiyo nga tuvuga ni kirundi kizima kubera ujya mpeti cyo mugwa gabiri ndamuzi kumutanga side nabijya tarabijamwo peti nivyakuriye Tanzania sinzi nyuriza mutaba ivyo by'ikibazo cyo mukwa kabiri navyo bigizamo kandi ndakubwiye impamvu rero bigumana bijya nge bintara bicoresha yarashobora kugenda ahantu akalasaba amahela ya miliyoni uravyo ari ijya mvuga yivuze uzoma mahela amade nukuli mama je nukuli kweli ndafise kibazo kamutanga ati ndafise kibazo cha miliyoni kacamukwiti iyo note mupeta kacaba mumva mupeta amaze kubona ko ikintu kimugaburira si sura nziza afise si mwiza iyo creation rero yarakwiko mu management imufasha sino ko byaje vyunguka sino comedy irateye imbere so si twese no mu muziki urabona abantu bihatiza umuziki nta muvuze amazina none ubona abantu batsindaga gatsindagira kasi twese twababaririmbye ega twese sipaka tuje ku ishure ngo duheze amashuri niyo mpamvu ari abataxi vero n'abataxi moto ubuzima butandukanye yumvira twese tubaye nk'abavena canke abaziranotse niyo mpamvu rero ikintu gihari rero sipaka uba wajyamye muhira ngo mbona ngo ibintu bigezweho ngo naca nkuriyo journalism ugasanga kuyikora fo genda ahantu utekereze nifuza iki nshaka gushiki je narabaye muri rinzi kuva muri 2006 gushika muri 2016 mu nyuma nditahure ibiboro ndikunda shyira mu imbaraga nyinshi aziko reza nkore beat ngana yavuze ati ndikunda I hope studio hope studio navuga ibintu ko miserika twabanye muri underground forger record bari kumwe na King Prata underground foundation yarabayeho ariko uruza kuri Maribo hajya naho nanze mi vendredi nkatonda hanyuma mu bantu muri underground foundation ijya ndirimbo na we utoga gendo underground forger record bajya babatoye tubona oyinzira gato underground foundation ko bari mu hari naraza vendredi nabaruze na papi kocha Frank Duniano wese twega ari no macera sasa naza nisize puzi cyo gari kincho giharaho cyo kwambara gapira n'agashatu kacukagira uku ego hama ni ujya mu baita yo mu isengero ishapure ngabo zimwe bling ego nazibona ewana nka chamvari kumutangasi dena kamoto natana n'amaguru
nafika sasa twari mu gatwe 3640 bari benshi twari bese vyatari ukaza hari umutipe rero mu manager wo muri Amerika twe dusa dufasha ntuzenya yari ntuzenya sinamwibuka mwisi ntuzenya ops nimba yitwa ops school ari umutama akaduha ati raporo rimeze uku two turaraba abantu bazoja mu ndirimbo sinzi ko mwiteguye ihwana uraza kuvuga imbere King Prat wo muramuzi mwe sema no je ndamwuba gusa ntazo rumva ego friend Miss Eric numva abayibana nibo bari batwara ivyo bintu mugabo na Frank Duniano bose bari barimo so underground sigi mugabo warabiye Jean warabiye underground foundation we sanzo kweze sat twari kwa Domix dore kwa Domix sat kwasi kombata kwa bara ndamurimbira ikinyamugigima upeti none uzozenda kugira ingimbo zibiri je nagenda ndamurondera sati gushika mu kanyoye nararapa namuraperi mubi gusa no musi navyo namubwira so ivyo si bindi hari umunsi ya Afro Nation Queen bigeze kunsura kwa Domix ari je nshikiriwe barakwambia anasani bakuru baraje ndo iyo underground toka nazona kugira wewe ati so agati kimana wangi ati genda wandike rate agatic music andikirete kugira bakwakire hanyuma general manarapambana n'amastudio gushikaho ngenda ku Eliza yaguma mbona buri munsi Eliza ari akiri ngaha muri Havana ujya kuri Diamond ndamwi akamwa mbona kiasema ya peti acha nikupatie nani Clovis Clovis arangirira haruangire beat Clovis arakosora banapatia nani kuside ndagenda gura gasidajya muri vile ka 5 banatia nani ka beat nafika nyumbani asema njano so nikuvuga yuko rero sasa twakoreze kigana nujya mutipe na Just Wine twawuri igitego makamba Just uje makamba yebere makamba arambye ati Jesse munda gukora nibiganiro n'abantu batazi kahise kubera aba journaliste bubu bazi donc bazi kiyagihe cy'iwacu usanga bari ko barangora batazi ibintu bitagira umutwe n'amaguru arambye sawa sinakujya ku TV Salam tubemeza ikara kuri no genda ukore ikigane niyo mpamvu nawe kunda kumbaza ngo kubera iki ngo udafata mu ipapuro wandike ibipapuro nandike kandi genda bizi nabigore ngo bimaze nk'iki pati so ni nkaje ngo yumvise ko ndamuzi navyarazi ko twagogo navyarazi ko ndamuzi unaona ile ijana open mic gogo twebwe bamesha tumaze kubona tumaze guhura na byinshi navyumvaga gogo wewe na mafoto yawe ndayafise je nyina kwifatiye jewe wewe oya uri kuri Nirvana hakivumi biko ratamba mbere kutakunda kuja kuri Nirvana we munyakabika tangize ikigana n'abadacuviza umbadaje nakikubajije nakirafsabwira abantu nta kintu nakimwe afisa namubajije nakirafsabwira abantu ahubwo zenje no kubaza ubuyi mugabo kubaza byinshi amwumva ngaho gusa twebwe tuza je yafuye kumbwira gusa yuko tugiye kwa gogo simbizi uyu simbizi nkasakambura byose kandi byose ndabivuze karakweke simbizi mugabo nawe reka nakweke simbizi reka nakweke simbizi nicaye ndiko na TV Salama hama video iheze Simbizi Idris M kuri ka gafoto ijyana ni ya icokuma Simbizi sema nuwo Simbizi akanawimba na Higban ukabona ko araririmba sa etwaye distance baje kuri sose kuri Kermes baje bapasi naripa 5000 etwaye distance ya story kasema ihigovre sasa rero mga sinchanza byabiye cyanza mvuga ngo ndakuba shego ndagize gutoya uyu bakora akazi ka fata nko kuyo generation nanje ndi mu ino generation ariko twabizi gusa rero nibagashaka kuba Patrick bagashaka uwumvise aho byatanguriye bamanzi bapambane man bapambane hanyuma nanje ibijya biganiro bahora bansa bega barabanyandikira mukuru wanje papa wanje none cyo mutama noci namaze ko mutama man ku myaka afise arabasasi basa ibiganiro mutama nukuri ukamunimvya akazi minga yakubashe vya hatari none numva ko reka nawe warapambanye no sivyo none umva bijya biganiro nashika muri studio nkafukama nambye ati nukuri ndagusavye agatipa ko muri sesebe apana nani awunda kandi gatipa kama tipeti nshunsu kwa 20 minutes nigacureya si kibazo nagira ngarukeko tuzoronka basizonzo guhamagara ikindi gihe sivyo no nyakarama kazi Amviriza Simbizi nariko ndakubwira donc we warabonye byinshi sivyo none kwa kinanzo ni ugumo ubibona
Patrick yatubwiye yatanze akajambo nawe muri ibi nyene urimwo harimo simu ba journaliste simu kumenyesha amakuru gusa haguma haza abantu bavuka no mu ba influencer kumubona abantu kandi arungutse afise abana batatu bakugure batatu mbanza shayi okay arumva rero nashaka by'abagore akajambo no turangize ikiganiro a message washobora gutanga ku bantu badatahura nka wewe nk'ibintu ukora ari abantu bavrema ngira ngo bashobora no kubikwankira ati cyo rya muntu vrema ntibiryoshe ibintu agiye jewe biri easy nuko Imana je biri very simple nuko Imana je ntibinagoye je umuntu wese azoza kungana aza angana jewe biroroshe jewe ibyo nkora birandihira inzu sibyo ntabwo nigize mfise imodoka ndayikoresha igize ikibazo sibyo kane mu kwezi oya si kane mu kwezi sibyo rimwe mu kwezi mpindura ikintu bita rurema kubera narabuze pièce yitwa moyen rero mpamvu itegeza kunya ni muri 50,000 pounds ijya modoka ni original amaritiro 5 ku munsi umviriza jewe mvuye muhira gushika ngaha aha nyine nje date nta kazi iritiro riba rigiye subiye muhira iritiro riba rigiye umva ni 8,000 litiro ni hafi 4,000 ni wemi stadirumva jewe iko ndabura ku ma dépenses ngira ngira batahure yuko ibi nkora je birambeshe jewe ikibi vyongerera haje abantu babikora baje bibabesheho do plus gusumba uko je bimbeshe jewe akuri je ni réussite ndashobora kuba ndumwe sibyo ndazi neza ari ama contrat je negeze kubona umuntu yafise contrat muri Bralod yitwa mu influencer ari budada bwinshi ngaha nzi tanazi kijya naragiye ahantu mbona umuntu ngo yitongo Chloe uramuzi Out? Untare. Uramuzi? Tawuzi gazo. Kaka don't simu yiwe umvuga wagenda kuri Instagram yiwe man urubuga abarundi bakoresha gutwa Facebook niyo platform y'abarundi Facebook na stati WhatsApp na group ya WhatsApp wera mushobora kuza ngaho ukoresha nuko Imana vraiment twahuriye hano mu nama muri Nations Unies kandi nyene ngo nta iyo ma Instagram biraba abantu biyo urabyumva iyo uzi neza ko yarondera marché kuri tele y'u Burundi hari imbuga abarundi bakoresha sivyo ni Facebook na stati biraheze ngabiraheze kuri stati no kuri group ati murandabiro umuntu biraheze ni Facebook icyambere ni Facebook udakaze kuri Facebook umusweri urabyumva rero ikintu gihaye niki hari abantu usanga nkabwa ni igikobwa ciza gifise ibitaye sivyo James namushikanye amafisa ama contrat tumwe mushikanye yarakaze ko no kuri Facebook yaramumwa Gomez Jani Gicha achari mugabo ujya nawe nuko yakorera kuri brand wanje urabyo akora kuri brand wanje ako ni yamuna yarayivyaje mu musaro no ahubwo mona niwe uje no yamuvyaye mona ahubwo mona uri karabya ahubwo mona uri karabya umusaruro brand yubakiwe na Gomez oya mona yarafise akantu kakanya VIP getowe sivyo ngaho ubwo mushika yamusizemo agaswahili kora muna sigaye muswahili ni kawaye nembe yafatanye no gimana pepete amana muswahili akwize byangombwa ase nigomeze kugasaka ubwo urabona mugabo mushika nyine mutwaye Dubai sinje babagiye gukora muso mbere mwana je Dubai za pota ntavyo nzi biramusha birabasha je navyo nzi babagiyemo c'est-à-dire quoi abo ndakubwira abo uzo kuma ba influencer n'abaki bagenda gusinya ama contrat mezo sangara abakobwa sibyo je ukunsa ukumbona nukunyene hashira hamwe yari mwizima yari yari indondera ngo dukorane byunguka hari ne vraiment n'abambesha mugabo ari amashiramwe mazima hararondera abakobwa n'abandi bantu babuko nyene bafite uko basa uko bakabaheza amadi bagasinya ama contrat ko maba influencer abo narabaretse babayeho uko sivyo mugabo je ndashobora guhereza umuntu ikizere yuko jewe na hata ama contrat n'imwe mfitanye n'ishami rimwe rizima ndabaho tari hinzo buri misi yose ndi sorore tazo
nta munsi n'umwe mbura icupa nzo urazi ko zizimvye ntibitwaze ngo iki none icupa nanga oya ayi icupa rimwe ni 3 amacupa abiri icupa rimwe ni 3 me nashaka kimwe na agacupa si 2 mililitres si 30 centilitres non 50 centilitres si beshu none beshu ayi icupa rimwe gi ni 3000 francs ko ranga harimo icupa n'inusu ni 4500 oya nakanu kubwenge umvirize ndakubwire we umiriza kera twakuze tubona yuko ari abantu uvuye ku kazi aja mu kabare icupa rimwe zibiri agatamu sivyo jero ubwo buzima mbuza amahera yo gutunga mbwa ibinyene nkora ibinyene babona ibi subuhimbiri ibinyene sinzi ngene bavyitabo je birambeshe jeho kandi biranonze navyo birandi inzu birangurira igitoro sivyo bibaye ngombwa weekend ndasohoka nkaja nanje mwibare mbonye uwonze asavye icupa nkari mugurira uravyumva bisigura yuko je birantonze rero ikintu kimwe namba je ndumwe bimbeshejeho hari ushobora kuza bikora ku bwinshi mfate warumbwiye ati nk'umuntu muto yo kuno kuvyegera gute je wonyegera no mbwiye ati bimbeshejeho gute ata kontra nimwe mfise gushaka ko umuntu na kontra nimwe mfise mugabo ndabaho kandi ntunzwe nakandi kazi mshatari rero uwo wundi muntu je nk'umuntu yoza aje angana je no muhanura ingene ko wewe baze ko biri ko se bari muto gusumba je sunarura umuntu tunganye imyaka baze muri je mfise amahigwe ntabitanguriye mu buto ndabijamwo sivyo ari ibintu byoroshye gufatira mu busaza ndiko ndisazira mugabo mvura nawe rero sinaje ndakubwira ati rero uno munsi ufise imyaka nk'iyo mfise nguze guhera bisa gusaba tokara mu taxi man uzoceriye fo uduge ko je natanguye ndumuririmbyi kandi ico no kubwira coco nagiye gufata ibintu vyose nagenda kura ndabipoperanya mu jambo rimwe ndabigira mu influence kubera je ntacombaza mu muziki sindakikwisho igihe uyaza nko mu underground je na mvise gym zina jimane tumemuona je ndashaka kuba amazi imyaka irenga 13 je natanguye nja kurera Kenzo tuzo urabaza mukuru wawe ni wanze bedi simbi je petse ku etelbe cyangwa imyaka 13 ntaja muri ya monde imwe yo kugenda ngo mfukamire ngo umuntu mbwa nafukamige no mbwa aje gupfukama hari umusinigeze kugenda kurondera pasi tadi centre bavumye gisura abazori hari muri 2006 tagenda kuri Kirimba art ico gihe pasi nagiye kumuraba hari umujama yitwa Billy ambye ko pasi bamenye ibyo ama informatique ibintu mwenyeje umubye yarambye agenzo gutwara pasa haba ico gihe yarapanza akageto mwirohera kuba rusanga ibigikaze man bazi ko sanja 2006 kage hari nko mu kwicuma dize hatageze design man twazindutse size banavyutse kugira baze kugara saa moya nabaje gushaka kwapa ko nuwa maguru ntiyarengana kwapa cyaba hano hafi ya ambassade y'u Burusiya gutyo nkaje uje kumbyura size saa moya no kwibana en fait ubu ndrawuzima mbayemo aujourd'hui ngacha muri umuntu aje kundondorera nka saa moya kwari gusanga nigamye nka 4 cyangwa nka 6 du mat maze saa imwe ari igitoro rikimfata yumva kuyigeto ati mrango wicuma na umengo n'abapolisi baje gudoda ya nasa bikonda vu pasi mwana rabyutse n'ingonera nyinshi tibituga ashanaje nagiye nambaye agakepi rukepi gutwa ngo bujya bwari buguruye hano hejuru gutya bwabajuje zamana n'igitambara napfunze nyine mbwa kiri ruto ntane nafise nambaye naga 15 ngaho muziki ngeze narapfuye ku muziki grand frère urabyumva nafise kenza pasi arambwira ati nawe peti uzoza kuri studio kwa kabiri kuri anyikure gusa bwaje kujya mardi napfuye kuva ku ishuri mengo etablissement yose yarizi ko mfise rendez-vous na pasi urumva atako masomo
ndisiga kandi bya bibo no kukirimba art hano haruguru ya radio Isanganiro gatoya Vinidora mvye nagenda kubwira chandingi harande yasakaho Pasi arasohoka ijambo rya mbere yavuze ati uyu ati ngo ni wa mupeti yaza kumvyura mu gato umva sadirice iyo action namukora ibidakorwa kandi je Pasi n'umugenzi gose kandi iyo stress yabwaye mubwire sinzi ko nayibuka yuko ari nyagapeti umva edega namukoreye ndibaza barashana yibuka ngabyo umva namukoreye icyaha kitabaho kumyubira samoya nivyo rero simbizi sikiriza sasa mama ayakubwira atafanya part 1 part 2 zuri kumona heza gogo tabani tabatanze nangora niraka ndabana kuri nijibona turimwo mbiriza yategana ariko giratanguye Pasi rero ubiriza ega no yavuze iby'ibintu nanjye ndakubwira agascope karyoshe Pasi acabwira yishu yambwiye je nkora video ni 60 nico no gufasha nayikora kuri karane aho rero nuko nyene isi yarikunda Imana yaragira installa ubudanje amadanje y'Imana yavuga rimwe imituragaro nta ambwe ategeza kuvuga ino no muri filme umashaka kuvuga ijambo ukumva hagwemo yambwiye ati urumva rero peti wewe je nkora video ngaha n'imiburiburi yaba ufise audio nukore kuri 40 umva ngo ngarake no rudanje urumva kwa nganzerinze kunda murondera daburo gira France wale oje urafise igitabo indirimbo zitwa ngo amakuba narashitse na ema petruza ngabizi mistari iri bizarre dunia c'est qu'est-ce qui se passe ati yampasira umujama witwa Majaliwa yabana maja vuga no mpeti nanjye jogiye rero kuva kera amara ari umujanja maja aje namubwiye turumva aje ari umuvi yemeye kondira album yanumye nje kubaza igiciro kugira kibe kiravuyemo kiravuyemo muga cyandata urabyumva quartier yari hari 2006 barabimenye quartier ko oya yari banga ako nakigumejemo hano n'ubwa mbere ndakavugiye muri media sawa entre 2006 tuje tujya indirimbo yanje Uganda mugabo sinajyana ari yarangije 2007 grand frère wanje yaragiye Saint-Esprit aca nka bourse yo kujya yiga muri Maroc mu kugenda hanze yansigiye telefone aca yansigira aga telefone kana yakoresha aca yansigira na $5 ndamushimire grand frère wanje yitwa Diego $5 muri vacances papa yafise aga hotel ruguru naragenda yo kumara iminsi haje abantu kura naragiye muri case ni bamwo 5,000 karapfuye nivyo 5,000 muri case za hotel narivyo urufunguruzo akacomuha 5,000 plus $5 grand frère yari yampaye nari mfise agashenete hari ubushenete burya bw'igisoda bw'abanyamerika bwa nikakavuwa position tafata 5 oya ndafashe $5 kwisinya 5,000 nivyo muri case kenda yamushira DJ Theo Theo no muzi yera bakora mu Rwanda indirimbo ya mbere ni ya kabiri bigaje ni Theo yazinkoreye DJ Theo uramuzi DJ Theo yakora African Show niyo kora kuri Mayibo bico 2007 cyari producteur uwo mubaraje twa Kiro ariko uravuga wewe bahanze Kiro muhisi urabyumva rero indirimbo ya mbere sinajyamye ko regesha vugusa kengea studio 2007 cyandirimbo yitwa bazokoma ndibuka umunsi wa mbere nayitwara kuri RP abagikora n'imbere ya presidence ya kera ari imbere ya Smart
twaye azokoma no yatangiye kuvugira ndibuka natangiye kuri radio culture no petit twaye Yves mu grand film bro yakora muri ari mu stagiaire muri radio culture yampaye rendez-vous yo kwaza kwivuza Ego ndakubwira ibyo twe ducamwe kugira tubi ibyo turi no munsi sivyo ntibaze yuko byikora hari abantu biborohera bikagenda bon Ego ndakubwira ni experience wanje naciye mu duke sivyo ngakira hejuru giye barashobora kumbwira bampaye rendez-vous indimbo yiza kuvuga saa 4 n'iminota 5 natonda radio mwishwe nigarise direct mane samedi mu kigo cy'umuprofesseur yitwa Mayo uzoba umuntu wese yize direct umwigisha abantu bose twaramutinya Maya bijya ratonda ni radio nka Porsche nayo kandi nta nema telefone cage yari iyo radio nabana yivye papora kuri umuvyeyi rizingi yiwe yo kumviriza amakuru no wachivuga wacha soka kacha kuivugiriza soka sinicare inyuma nkashama kuri mengira ko urafite nawe yarapanga rero no musi rero bazobone n'umuntu batahure yuko ivyo ni bimwe mu byo munagira acha kugira ngo sheke babiromba ahashitse rero no musi rero aho umuntu ageze turafise ibintu twagiye turacamo byagiye dushira amatafari byo turi ni uko ari abantu bibashikira byoroshe mwe ntibamenye ingene bavyitwaramo navyo birana n'ingogana wanda ku example muri mwe nkaho yarose 6 atanga uvu nyinshi yakoresheje kibyo ntiyamenye navyitwara ngo bari mu ruhombo cusura mu bwabo ari mu ruhombo twaramweretse ko gende abantu bamupambane ko genza agaciro k'ibyo kapota nigenza uburemere bw'ivyo yarafise naragaragaje mugambo na biranse ngati ndasa upambane uko bayise mwibyo rero umunsi toronka ama opportunity umuntu yoza ntirigo araca muri ibyo twe twaciyemo twende ukoropa ahantu twirika inyuma y'abantu no singombwa uce muri ibyo harabo abavyeyi bashika ku bintu barushe mugabo abana babo ntiyo baruhishe mugabo abana bakabereka yuko ibyo bageze ko ari umuruho ukamwe bose amara yuko byose babitakaza sibyo rero twebwe turi mwe nabo tukwereka tuti iyo ugeze ngaha urashobora guhera twagarukira iki hamuka bandanya kugira nabandi bazohere nawe bazogufasha uzobugejeje sivyo singombwa uce muri biki sivyo bashobora guhera aho twebwe twaragejeje turafise ibyo imvune twahuye nazo hari sivyo ni nk'abakobwa bahura navyisha barabasundagura bakabagira ibiki ukabona umurimbyi yazubasiga agenda ngo la boss yageze yaramimanye guhera kuke urabyumva none munsi wewe singo umukobwa narashe muri iki no hari nguvu yagwanye gushika naho ikintu kiba haba notoriete y'ikintu en fait ibyo tuko turagwana sana notoriete gwesha agaciro gusa kijya kintu mugabe cyo kintu ngiye agaciro hari abantu n'inyuma baba baragize souffrance baremeye barita urazo kujamana n'umuntu udakunda kugira gusa nuko besha inde ababa tumaze oya bibaho none udafite amahera ngaho gazavuga ati je nta note mfise yige kandi usanga ni kizo yawe gige ko tari umuhungu dufate n'umuhungu ndaho nenda kubeshe none oya aza kuvuga ati jewe nta note mfise mugabo iritako ryanje nari buna ukora ko tukumva ni cyara cyo muramvya cyakuze kingwa mata amugabo sio target cyo turabona afise impano gusa hari abantu b'imihimbire cyabanza ko kijya mugaje ufise tara ugati abari bon sana Simbizi tuzogaruka nukuri tuzogaruka ngaha Patrick yiranze je barengeje iminota 10 turiki okay ndabashimiye cyane ndagushimiye kongorezi limbo abakobwa b'ikongomane beza bitagute bale apana bale abakobwa usanga bitwa Rubambo Gloria Kimwana Gloria iyaba uri umunyamurenge uca yita nyina w'inka Gloria Nyamariza no ni Lubambo Bambo Nyamagajo Nyamunezero Glory Nyamurenge murakoze cyane mwakoze kudutiza umwanya wanyu mukatwumviriza Simbizi yakoze cyane Patrick yakoze cyane ikiganiro ukenga mugire subscribe
mugihe nico muvuze n'abatwa baruhishije waje no bwa mbere mbonetse tu muri iki kiganiro